ngo umuntu azotera Uburundi biramusha amenye yuko Uburundi butarigera bunanirwa intambara n'umunsi wa rimwe, ariko kandi Uburundi bwatoye oya mu nama ijanye no kwiyamiriza intambara Uburusiya bwateye muri Ukraine. Mu ntara ya Kayanza naho isoko y'inka yasubiye kugurura nyuma yuko yari yarahagaritswe kubera ingwara y'isuna. Aya n'ayandi ni muri burakeye, turabahaye ikaze aho tuzakugaruka no ku makuru avugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri Kongo rero haraye hagenwe abagiye kugerageza kurondera umuti w'ibibazo bisanzwe bihari, na cyane cyane intambara iri kihuza Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse n'umuhari wa M23. Turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi aragabisha abantu botera Uburundi, akabagabisha yuko Uburundi budatinya kandi butarigera butsindwa intambara na rimwe, ngo uwo gomba gutera Uburundi ni akazi kiwe. Uburundi ntiburigera bunanirwa intambara nimwe. Ni mu kiyago rero yahaye imbonesha kure y'igihugu kuri wa 24 Ruhuma 2025. Gaspard Baratuza akabamenyesha ko abasirikare b'igihugu ari bitumwa ko aho baciye hose, akabavuga yuko mu ngwano yo muri Somalia abarungiseyo abasirikare kandi aho baciye hose baragarukanye amahoro n'umutekano. Avuga yuko rero ngo ntitwocungira umutekano w'ibindi bihugu tugananirwa kugarukana umutekano w'iwacu. Akavuga yuko rero gushika ubu umutekano wifashe neza ku mbibe z'u Burundi buhanahana n'ibindi bihugu, ndetse yuko hagati mu gihugu umutekano ari ntangere. Yamara rero akabavuga yuko naho amahoro ahari mu gisirikare c'u Burundi baguma bari maso. Aho rero akagira ati mu gihe hari amahoro abasirikare baguma bitegura guhangana n'umwansi, kuko uwutambana n'umukeba ngo ntiyigera akubita urugohe, kandi ngo amahoro ahari kumbure hariho ababa bariko barategura ibindi. Agasaba abarundi rero kubandanya baja ku mirimo, ariko kandi barikanuye kugira ngo inzego z'umutekano zikorane n'abene bihugu n'abene gihugu hagize ngo ico babona. Akavuga yuko bogishikiriza hanyuma abavyize babikorere akazi kabo, kugira ngo naho hogira akadogombya muri ya nyabune tuzofata mpiri mu mwanya mutoya. Uwo rero akaba ari umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi, akaba ari Gaspard Baratuza yariko abishikiriza kumbonesha kure y'igihugu, mu gihe hariho ibibazo n'ubwoba abanyagihugu bari bagize bivanye n'ivy'umukuru w'igihugu yari yashikirije mu Kirundo, bibaza yuko hari igihugu coba kigomba gutera Burundi, mu gihe umukuru w'igihugu yari karagabisha avuga yuko uwuzotera Burundi azohibonera nawe nyene azokwibonera ko. Gaspard Baratuza rero akavuga yuko umukuru w'igihugu yabivuze nk'uko asanzwe yovuga aya majambo ajanye n'ibijanye n'umutekano, kugira ngo ahumurize abanyagihugu, ariko abanyagihugu batogira ubwoba yuko atantambara iri kiraza mu Burundi. Uburundi bubanye neza n'ibindi bihugu, kandi Uburundi bufise umutekano ku mbibe no hagati mu gihugu. Abanyagihugu rero ngo bohumura, arabahumuriza cyane gose ngo babandanye imirimo ntihagire ubusimba umutima, kuko atagihugu kiriko kiratera Burundi, kandi n'uwotera Burundi yoba yigereje ko Uburundi ntiburigera butsindwa intambara nk'uko yabishikirije. Uburundi kandi bwatoye oya ku ngingo ya ONU yiyamiriza intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Ivyo bikaba bishobora rero kuba bisigura yuko Burundi budafata intambara y'Uburusiya muri Ukraine nko kuvogera ikindi gihugu. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika za Donald Trump nazo nyene zatoye oya, mu gihe zahora zitora ego igihe hari hagitwara Joe Biden. Bakiyamiriza intambara bavuga yuko Uburusiya bwinjiriye ikindi gihugu, ndetse bakaba barabambere bafatiye ibihano Uburusiya. Ariko kuri iyi nshuro Donald Trump rero cyo kimwe n'Uburundi Uburundi bwo bukaba bwari bwamye butora oya canke bukifata bukirinda gufata ingingo. Ni mu gihe rero zari zamenyerejwe zitora ibihambaye nk'ivyo Uburusiya buba bwifuza, ndetse rero izo ngingo n'ibihano vyahora bifatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri inshuro bikaba bitariko birafatwa, kuko Donald Trump avuga yuko iyi ntambara ari Zelensky yayitanguje, kandi iyo batabishaka iyi ntambara iba yararangiye canke hariho uburyo bwinshi bwo iyi ntambara itari kuba. Ku rundi ruhande rero Ubushinwa n'Ubuhinde navyo vyigumije vyanka gutora
ndetse rero ibyavuye mu matora bikaba bisigura yuko ibihugu 93 vyatoye ego, mu gihe 18 vyatoye oya harimo Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 65 navyo bikaba vyigumije. Ayo matora yabaye ku munsi wo kuri uyu wa 24 Ruhuma 2025 yari yasabwe na Ukraine ngo amakungu yiyamirize intambara y'Uburusiya muri ico gihugu. Ni mu gihe kandi iyi ntambara Donald Trump yitegurira kuganira na Vladimir Putin w'Uburusiya kugira ngo barangize iyi ntambara mu mahoro. Nayo amakungu rero nk'ibihugu vya Buraya bikaba bisaba yuko navyo vyoja mu biganiro, ndetse na Ukraine nayo bakayishira mu biganiro kuko ngo ata mahoro ashobora gutogwa muri Ukraine mu gihe Ukraine itarimwo. Ivyo Donald Trump rero atumva kuko avuga yuko ibi bihugu iyo bibishaka iyi ntambara ntiyari kuba, ndetse kandi iyi ntambara yari gushobora kuba yararangiye kuva kera. Donald Trump akavuga yuko rero ivyo Uburusiya bwifuza ari uko Ukraine itaja mu muryango wa gisirikare wa OTAN canke mu muryango wa Europe, ariko kandi ari uko Uburusiya bwomenya neza yuko iyi ntambara itariko irabangamira Uburusiya na gatonya. Iyi ngingo bariko barafata, izi ngingo bariko barafata zitariko zibangamira inyungu z'Uburusiya canke zibangamira imbibe z'Uburusiya. Bikaba vyitezwe rero yuko mu biganiro hazobamwo yuko Ukraine iheba intara isanzwe yarafashe, ndetse igaheba n'ivyo kuja muri OTAN, mu gihe kandi Zelensky we ivyo atabikozwa, ndetse aherutse gutangaza yuko ari tayari yuko ashobora kwemera kutazongera kwitoza nimba ivyo vyotuma igihugu ciwe kija muri Europe kikongera kikaja muri OTAN. Ivyo rero akaba yabishikirije mu kugira ngo agerageze kwemererwa aje muri OTAN, muri uwo muryango wa gisirikare canke aje mu bihugu vya Buraya. Ni mu gihe kurundi ruhande Zelensky yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko zishobora kwimba ubutare, zigatwara ubutare bwo muri Ukraine mu ntumbero yo kugira ngo Ukraine yishura amadeni y'ibigwanisho n'iyindi fashanyo Amerika yagiye yiha muri iyi ntambara. Donald Trump aharura yuko yayihaye imiliyaridi zishika 500. Ivyo vyose rero bakaba bashaka kuvyisubiza mu gutwara ubutaka canke ubutare n'ivu ry'agaciro rya hariya muri Ukraine. Donald Trump rero akavuga yuko Ukraine yatwaye ubutunzi bwinshi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagomba no kuzisubiza. Ni mu gihe kurundi ruhande Emmanuel Macron nawe yagize urugendo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaragiye kubonana na mugenzi we Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu byo baganiriye rero bakaba baganiriye kuri iyi ntambara, ariko kandi kikaba atacavuyemo kuko Emmanuel Macron mu kiganiro bahaye abanditse n'amenshi makuru avuga yuko baganiriye, ndetse bakaba bumvikanye yuko bagiye kwiga kuko nyene Ukraine yoronka amahoro, ariko kandi bakumvikana yuko bashobora gushirayo igisirikare igihe amahoro yoba abonetse kugira ngo ico gisirikare kizogenzure ntihasubire kuba umutekano uhungabana, ico gisirikare kikaba kitazoba kigiye kugwana. Ivyo Donald Trump atakinini nyabivuze ko bakaba abahinga baraba hirya no hino bavuga yuko ivyo baganiriye rero bashobora kuba birinze kubimenyesha, ariko kandi ivyo bavuze biboneka yuko batabihurijeko cyane. Ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Kayanza rero, aho isoko y'inka yasubiye kugurura inyuma y'imisi yababa ukwezi yugaye. Buramatari w'iyo ntara Colonel Remy Cishahayo akaba avuga yuko icari catumye hafatwa iyo ngingo yo kugira ngo bayugare yuko kitari ikibazo kinini ni nyuma yuko rero isuzumwa ryabaye ryakozwe n'ibiro bijeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi, aho basanze atanka n'imwe ikigwaye ingwara ya suna yari mu binono vy'inka zitandukanye zari zafashwe n'iyo ngwara. Yamara rero uwo mutegetsi buramatari w'intara ya Kayanza akaba ahamagarira abajeje intwaro hamwe n'abajeje amagara y'ibitungwa kubandanya bakurikiranira hafi ibijanye n'iyo ngwara kugira ngo isanzwe ari ingwara idakira burundu. Bakavuga yuko bakwiye kuraba neza kugira ngo iyo ngwara ntizohave irandagata ngo isubire kwibonekeza muri iyo ntara. Ano makuru tuyarangirize hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho haraye hagenwe abahuza bashasha ku kibazo kijanye n'umutekano muri ico gihugu. Imiryango rero ya SADC na EAC yaragenye kuri uyu wa mbere. Uhuru Kenyatta yahoze aramutswa Kenya, Uresenge Obasango yahoze atwara Nigeria, hamwe na Haile Mariam Boshe yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia nk'abahanuzi bashasha mu gutorera umuti ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ayo mabanga y'ubuhuza gushika ubu rero yari ajeje perezida wa Angola Joel Lourenço. Rero bakaba abari bagiye kubandanya amabanga mu biganiro by'i Rwanda. Uwo mukuru w'igihugu yagerageje guhuza inshuro nyinshi
Perezida Kagame w'u Rwanda, igihugu bivugwa ko gisanzwe gishyigikiye umuhari wa M23 na Perezida Tshisekedi wa Kongo, ariko biba imfagusa nk'uko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yarabigerageje igihe yari atwara umuryango wa Afurika y'ubuseruko mu mpera z'umwaka wa 2024. Hari icyizere ko amasezerano ya Angola yari kurangiza iyi ntambara, ariko inama yayo ntiyabaye. Ikaba rero inyuma yo gusiba kwa Perezida Paul Kagame, uyu nawe yahavuye ashikiriza ko kwitaba iyo nama ataco byari guhindurana, cyane cyane ko ngo leta ya Kongo itazi icyo ari cyo kubahiriza ivyo baba biyemeje. Ari mu kiganiro n'abenshi makuru cyo kuwa 9 Nzeru mu mwaka nyene dusanzwe turimo. Ivyo rero biruko mu gihe Felix Tshisekedi yarahiye yuko atoja ku meza imwe y'ibiganiro n'umuhari wa M23 ibisabwa n'abatari bake, harimo n'inama idasanzwe yahuje abo mu muryango wa SADC na EAC mu ntango z'uku kwezi. Inama yari yitabiriwe n'u Burundi bwaserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwakurikiranye burakeye yo kuri uyu wa gatatu, tubifuriza kugira ibihe byiza, Imana ibahezagire, naho ubutaha murakoze. Morning Burundi, uburundi burakeye.